hakaba hariho president wa Seno Rijya Sekera, hakaba hariho ministre niho yarari wa Jeunesse Sport, ambassadeur Gervais yabaye niho yarari. Ubona yuko nabandi bategetsi basandukanye ati tuje kuraba abatanga igikombe, abayobozi muri limite, umuyobozi wa limite niho yarari. Nagiye rirayobiye nagiye nyene ona yuko izina riba riyobeye nyene, ariko byukuri nawe yari yatiteka bino bintu, yari yahishikiye nkuko abari kuri Bujumbura bayibona afisa bishizeko. Ngabari yari bari hari bavuga ati urukino rukomeye, urukino rwahuza umugwande, umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wande wa Rukinzo, ariko Aigle Noir avuga ati ntitwotora igikombe, hama duheze dutsindwa, ati dutwara igikombe dutsinze ducelebre vyose. Abo umuyobozi wa limite no ati dutwara igikombe rero dutsinze umugwande, umugwi wa Rukinzo, kandi twongere tugira iki dutore igikombe, ibintu bimeze neza. Rero batsinda ibitsindo bibiri umugwi wa Rukinzo. Bona yuko haci haba rero ibirori rero byo kuba batanga igikombe, igikombe kigira kabiri baronse ico baheruka bagiheruka muri 2018 ushira 2019 abatwara ibikombe byose. Rero baragarutse bavuga ati inyuma y'iyi myaka igera kuri 6 ntitwogumuku dutwakira igikombe. Urabona ko n'abakinyi bari bibutse mukuru wabo aherutse kugira imvune, Yusuf Nyange hariya muri OGC Nice, bamubwira ati ugira amagara meza, ukire vuba, turakwifurije gukira, ariko bongera baranatsinda. Ni ikintu cizwe na yuko Alonso byanavuzwe na n'umurongozi wa Fondation Pax Burundi ati twebwe muri Fondation Pax Burundi twemereye imigwi yacu imiliyoni zigera kuri 50, hiyongeye ko imiliyoni 50 zitangwa na FFB. Urumva imiliyoni 100 ntakafaranga kameze neza, nagafaranga kameze neza. Ni club novuga byukuri intunganyo yayo ari yakarorero, intunganyo yayo iteye igomwe cyane gose. Byukuri twavuze ati hamwe ho kwibonekeza kiki club nka zibiri hani wacu mu Burundi zitunganije nkuko ziba capable yo kwire, donc ziba capable yo kwitunganya nkuko Aigle Noir yitunganije. Singubeshe kiki championnat yacu yokomera, birasaba gusa yuko nka club zibiri zitatu zibaherekeza, zibaherekeza baka cyane cyane novuga mu gukuza zino mpano, kuko ni club kiki iyumvire nk'iyi equipe yatwaye igikombe, aba bana hari haheze imyaka 6 bari barabaforma, bari hamwe baba hamwe hariya mu Ruyigi. Aba n'abana batanguriye academy yo mu Ruyigi, urumva aba baciye muri migwi nka za Tigre Noir, za Panthère Noir, za Panthère, ariko uko babonye umwe muri bariko yitwara neza niko bamuduza bukebu. Urumva nkuriya anye, urabona uriya mukinyi ariko uruhande hari anye ari imbere ya kapiteni, imbere uyu yitwa Kagabo. Uyu unye bo mengo n'umunyakinama, uyu unye impano yiwe yatanguye kuboneka kiri muto cyane gose. Kujya kuntu Aigle Noir canke Fondation Pax Burundi babikora mu kuzunguruka intara zose, bahamaza abana bagira ama centre de formation, hama bagacengura abakinyi bagatwara nka 20 babakuye ngaha bama uko nyene niko yashitse hariya anye muri ziri academy. Naba rero yaraciye muri za Tigre Noir batuza equipe iki, urumva, ariko sinkubeshe iyi ni equipe muri bo nta mukinyi urabona ngaba anye. Urakoze cyane gose hafsa ngaba Stade Intwari ikiri Stade Intwari nako batarayisanu baracari bato nka 80%. Nakwereke kakana ngakari kari iruhande y'umunyegori, urakabona ni kujya nyene. Ndabeshe hari ibyo mbeshe niwe kabisa, bariko barakurikirana Bujumbura TV niwe Kagabo. Rero ibi inyene ushobora kubigira ata vision office kabisa, naba nk'umusaruro bimuhaye. Aba bana bose uravye novuga ukungene babatorokanje bakiri bato, ukaraba bije babashizeko,
uri umuntu asanzwe kiki ushobora gutena uko n'abana urinvestisa iyi ni investissement mugabo a long term mugabo ukavuga ati uri kuri targeting urumva ariko kiki aya anyi ino Aigle Noir twaye kino gikombe izi ni produit fini ni kuvuga yuko wewe uri equipe wifuza umwe muri aba anyi ariko kandi nibaza yuko ntabwo bari equipe yo ngaha mu Burundi uko Aigle Noir naho turabona igurishije umukinyi ngaha mu Burundi iratiza gusa iratiza naho nyene abari nka wa mukinyi babonye imitwarire y'ubitagenda neza kuko Aigle Noir barashira imbere muri Fondation Pax barashira imbere ikintu kijanye n'indero wowe nibwo ukina umupira w'igitangaza gute ariko ata discipline ni benshi baba bavuyemwo bibuka bakabareka bagasohoka bakagenda urumva rero hano umwe wese muri aba anye kiki sinkubeshe nta myaka 2 basigaje muri no equipe kuko hariho batoyi babo bariko baradodora niyo vision ya Aigle Noir baragushirako barako investisamo bakaguha imyaka 5 muri iyo myaka 5 uweshuwe barakureka ukagenda iyo wone kuko atera imbere bakondera mu guhanza ariko witwaye neza baragerageza uburyo bwose ugasohoka ariko iyo basohotse kiki nyi generation nibasohoka uburyo Aigle Noir izoronka uburyo Fondation Pax izoronka jewe nawe twicaye ngo tubuharurire nibwo twobuharura ngaho agaciro k'umukinyi umwe ngaha anye mugiye ronka equipe hanze ahubwo ama rero aho onye ni mu ntango yumvire guhera no vuga nko muri 2026 buri mukinyi wese muri aba anye canke 2027 muri bukinyi azoza arinjiza nk'imiliyoni nka dufate nka 10 miliyoni canke nk'imiliyoni nka niziri munsi ya 10 miliyoni ko biri kose kuri sezo yinjiriza yinjira apana aba yaramaze gusohoka ariko buri contrat yose no vuga genda arabikora muri equipe yiwe canke buri gashiruka bute bagenda baramuha ariko par saison akibuka ati je naciye muri nkukwanyanya niziri munsi ya 10 miliyoni hakarero nyange ngudufashe nk'amayira nyanga amaze kuba barayikoresa akavuga ati Aigle Noir ni mubandanye ndiko ndabandanya ndabashimira nitwo yaharura ngo tuya wahemba bose urumva nitwo yaharura ariko raba imyaka mazi misa bikora nubu unyakiriko yumvire rero nk'ubu unya abana bose bagize nibwo cyo bigice kimwe cya kabiri cyabo bogira kuri ugo rwego kuza barinjiriza nk'imiliyoni 10 par saison 10 niko mvuga make wibaza yuko hari industry yoba producer cyangwa yoba yinjiza novuga ku rugero rw'ino Fondation kiretse ama industry turayazi nk'izi zikora za Bright za Burundi ikintu kibaho ariko kikisi nkubeshe by'ukuri ibi bintu birabuze hano iwacu mu Burundi ariko byoboneka mu migwi itandukanye football yahe iwacu mu Burundi yotera imbere kuko aha niho hacavamwo na equipe nationale imeze neza ama umusaruro ukaboneka n'ibikombe bikabona nuko reka tubirindire ubona yuko Aigle Noir yatwaye igikombe sinkubeshe kiki nkamwe novuga ino equipe yogumu kunyene kuko kandi ndabona yuko by'ukuri iracari jeune barashobora kuvuga ati tubagumane mu mwaka uza zizoba ari ikawa zigendera gusumba n'ubundi ino equipe n'ubundi igaruke itware kino gikombe iciza cyo muri Aigle Noir si nko mu yandi ba club aho umukinyi mwiza ashobora kujayo hama agashobora kuvuga ati jewe nje ngaha muri Interstar nje ngaha muri Flambeau du Centre agasinya umwaka umwe canke imyaka 2 ariko bobo bakobeje gusinya imyaka itari munsi y'itanu bisigura yuko wewe nubwo wogira gute biragoye ingene hoza umugwi ngaho uvuga uti ndaguza amasezerano y'umukinyi biranagoye ngaha ningege turavyumva rero vyumvikana ngaha si vya bindi umukinyi ashobora kwigumura uko usinya umwaka umwe sezo iherana n'ivyo urashaka kuvuga ati okay jewe nabaye maire je cha maire biter imigwi dukunze kubona isoko rihari ngaha mu Rwanda baca baza bariyiruka ukavuga ati twabonye umukinyi twaronse baca batuma kiki turabira uyu mukinyi
mbega imeze gute je nkanda kwega ko manza huba mbanzi vyawe hamagwa ati yaronso nakere ko tuvugana wowe kacuza avuga ati ibintu bimeze gutya bipanze gutya wewe umugwa wa Rayon Sport kura kuronda ni example ukacumbwira sasa batanga ngahe kacavuga ati abakwatanga kubashaka kugura 15 million urumva y'amanyarwanda urumva yuko hariho kwa uravye n'agaciro k'amafaranga y'iwacu nyene araba menshi gatoyi rero ukacusanga wowe uvuze uti 15 million sawa kuko aba bakinyi abo bari mu migwi za Premier Division kenshi narabaje benshi bifitiye urumva abandi acavuga ati okay wewe ari naryo kosa wanashima wewe nzanira umuntu tuvugane hagacavu umuntu nyene wo muri club canke wewe ukacuja mu Rwanda wagendayo akakwakira ko gati bimeze gucyanye bayagusigurira ukacusinya kontra inoti yiwawe bagaca baguha wewe ukacuza ngaha witegura yuko uzi yuko kumbure mu kwezi gukurikira uzobugiye mu Rwanda biba bihetse wewe bugiye ariko aba nta nume ngaha afise kontra iri munsi y'imyaka 5 aba babasinyisha urumva arimo muri academy yabo abanye ni pour du bon rero vyumvikana ikintu kibaho bo bavuga ati okay iyi Aigle Noir d'office ngaha harimo nka element nka zibiri dukunze kubibona harimo element nka zibiri bavuga ati izi element zaragenze neza Fondation Pax Burundi karabati okay wewe naka dona nk'ubu nk'igihe Bukuru Keita amaze muri Aigle Noir barashobora kurabati Bukuru Keita wewe warabaye muri leader mwiza waragize amahigura uraja muri equipe nationale nubwo ibi byo kuri sangwa umenga tahamagawe rero akavuga ati wewe Bukuru Keita turabona yuko uri tara nziza wayowe mu guneza bagaca bara wa muhungu wo ku ruhande umwe yaje muri nationale yitwa gute yitwa umuhungu wo ku ruhande batwaye muri nationale umwe wenyene wo muri Premier League bavuga ati wewe ko nawe wigenje neza babaronderera imigwi bavuga ati wewe Bukuru Keita kumbure twavuganye na hehe muri Turkiya genda hama wowe wundi genda hehe muri Dubai urabe ko sanga ibintu biriko bigenda buhoro neza bivaye ngena bakiye ko arigenza rero hagize umwe avamwo amera neza nguyo uyu ne wazwe muri equipe nationale Keve ico yitungiye uyu rero nawe avuga ati Keve wewe twarabonye kumeze neza wowe na Bukuru Keita mwitegure bari ko bararondera imigwi bagaca basohoka kugira ngo babarabe ahandi ngene bameze bishitse rero nka Keve kuko Keve na wene urumva ni c'est vrai baramuhamagaje muri equipe nationale ariko nta match arakina gusa umuntu ugira icyo uvugirako Bukuru Keita warashaka ati il a déjà joué des matchs za équipe nationale ya Burkina Faso mengara ikinye mengani yande sinibuka ariko izo bikamuvugira ashisa aho hantu ariko arakina bakamushima bakamugumana rero azora akajyo keza kuri inde kuri Fondation Pax Burundi ari Aigle Noir bavuga bati okay twasohoye umukinyi yashoboye gufatwa n'uwo mugwi reka tubandanye tumwankuraje abandanye baza bagize abakinyi batatu bari hanze uyu ashobora kugaruka ko twabonye kwa Alfred Nkurunziza garuka canke Keve cyo tukavuga ati bameze neza urumva yuko abakinyi babo bazo kuratera imbere Yusuf Nyange muri Nice Al Hilal ifise Musauza hagaca bamwe naho babiri Keita nande na Keve cyo yitungiye ubona yuko bazo bafise abakinyi bane nk'ubu nka Nyange nimba amasezerano ayiyongeje amafaranga igice kiraza kwa nani kwa Aigle Noir cyane ni politique uyu Musauza nawe nuko nyene hogira umushima ukavuga uti wewe turagushimye muri uyu mugwi bavugana Aigle Noir naho bakinyi ko nyene bo wasinyisha mu migwi wagiyemo urumva aho ngaho hari gihe wowe ushobora kwicara ronso ukavuga ati jewe izo recruitment z'abakinyi zirashoye kundihira amarocruitment yose zirashobora kundi ibintu byose uno munsi uyu no mugwi wifashe umugwi waronse umukinyi avuga ati president jewe aho ngeze ni kubera wewe rero kubwico jewe icerekeye agahembo k'abakozi bose ba Fondation Pax Burundi biri kuri jewe agahemba iyo equipe fata rero ivyo uno munsi
honorable reverend kuriyo we waravuga ati nukuri ni ibintu bihura nta ya preoccupation uvuga ati mbega agashara kabaki bimeze gute mbega ibimeze gute ni vya bindi wowe usigara urabutu duto cyane ibisi barafise nziza umumenyereza mwiza baramufise aravuga ati urabona hari ya iki cyari igikombe ca 2019 rero vyumvikana akavuga ati jewe hasigaye aho ntegura abana nk'ubu arashobora ati mbe umwana yabaye mwiza muri Panthère Noire n'inde amuzana Tigre Noire kuko bari baravuga yuko iyi migwi bari kuba ari ingene bazohindurira amazina kuko ari igihe usanga hariho imigwi dufate igiye deuxième division ari ibiri ikukira umuravuga ati ivyo mu mategeko turabimwe twohindura bari kuba bararondera izina bashobora guhindura izina rya Tigre Noire kugira ngo barabe ingene mu gitinya ariko ikintu ciza cyane gose hoba rero n'iyindi migwi yitegura nk'uko tukumva umugwi wa Flambeau de Centre urabikoze wa Bumamuru urabikoze nivyo bikomeza champion ni vya bindi tutatoshobora kubona vya bindi Alonso tuguma tuvuga ngo muri equipe kanaka hari ingoranize abakinyi bamaze amezi angahe badaheba nk'uyu unye nta mukinya tokwifuza kuja muri Aigle Noire kuko amukinyi abaga ati jendi sûr et certain ntegeza guhembwa ariko uno munsi umukinyi ari muri Kayanza United nayivuye ko vyarashitse wewe ariko arakina agahembwa nakiwi wariko wavuga ati mbega ejo tuzohembwa ntabari sire kuko ashobora kuherarirwa amezi kube canka bihora bishika mu yindi migwi ukongera akavuga ati umumenyereza nameze neza ariko no munsi jimi ndayizavuga ati cenda ahantu hameze neza nta ngwane mfise mfashwe neza rero felicitation kuri uwo mugwi wa Fondation Pax Burundi uyu urabona yuko nyuma ya nyakwigendera wahoza mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari abitanguye ahimiriza n'abandi abitangura kuri musonga dako message ngozi azana ya academy aranayubakira agira iki ariko urumva yuko iyo ibintu bitabandanije muri wa murongo hari gihe bisubira inyuma ariko twizere yuko ko nawe yazaje ikintu gikomeye uno munsi turabona Flambeau de Centre mu gukomeye turabona message ngozi ara mu gukomeye urumva n'iyindi rero izoza kuko nabandi bamukurikiye bavuga ati tubibandanye rero Fondation Pax Burundi uyo yavuze ati natwe tugire nk'ibintu nk'ivyo ubu rero ivyo bihiye nabandi rero nibabonere ko twibaze yuko tutazogaruka muri saison ya 2025-2026 tubona twumva yuko hari imigwi biriko birayigora mu vyerekeye uburyo kuko biragoye kuko Alonso ni wombwira yuko nk'ubu nka Burundi nk'amafaranga itanga 50 million ayo yego nagashiruka bute batanze kuko urazi ko karo yaho kuri 35 kumenga munyuma baraduza ariko vyumvikana n'umunsi twarumvise ko amahera akoreshwa ari menshi ni menshi ushobora guheza saison mu 200 million ariko ni kintu Burundi avuga ati twagikora ikintu ciza Burundi yakoze cyo kuvuga ati twebwe ku byo dutanze nubu kandi turashikira mu bindi bintu rero vyumvikana ni kintu imigwi ubona yuko na cyane two tubura bishikira gose imigwi mu hagati ariko niyo ngaha twarabonye Burundi so dynamique nisubira inyuma nive vyose ariko rero felicitation kuri Aigle Noire twizere yuko bihaye ndetse nisomo abandi bari muri indi migwi kugira ngo bitunganye neza barabonyene bitanga si vya bindi uvuga ngo n'umugwa muri Big 4 oya uyu muri rane pass ni Big 4 ariko uraje twagikombe rero nimutangana mubonye Interstar daheje muri Big 4 mu mwaka uza ishura kwitugaya neza kaza twagikombe nuko rero Aigle Noire batwaye igikombe bari kubivuga neza cyane gose bahejeje no gutsinda banashira mu rukino rwabo bari imbere no vuga y'indongozi zabo iki ariko bariko bakina na Rukinzo ata byinshi cyane gose no vuga kugeza uno mwanya bagwanira canke bafise byo gukora ni Aigle Noire batsinze ibitsindo bigera kuri bingahe batsinze ibitsindo bigera kuri bitatu bitsindo bitatu bibiri kubusa Rukinzo ne bayitsinze baheza batwara igikombe ariko kurundi ruhande nuko kuri no journée ya 29 Academy Deira yaratsindwa na Flambeau de Centre turavuga kubusa imbere yuko dushika kuri Academy Deira
tuyage kuri kino kintu cha Bumamuru. Bumamuru ni ekipe kugeza kuri journée ya 27 ya na 26 25 27 gutyo nyari ekipe twabona yuko byose bigishoboka ariko Bumamuru amahigwe yabo yo gutakaza kino gikombe yarangiye bavuye gutsindwa nande bari bahejeje gutsindwa na Rukinzo Menga niyo batsinze Rukinzo niba ntihenze bitangura kugabanuka yatsinzwe na message ngozi musongati message ngozi ni yabatsinze iyi match batanguye gutsindwa na musongati niho rero twaciye tumenya byukuri yuko byukuri ino yabatsinze bibiri ku busa nivyo musongati niyo yabatsinze hama amahigwe yose abararangiye hama kubera yuko ino equipe ya Aigle Noir yari kwikina na Royal Vision 2026 banganya Royal yari yabanye byukuri baranganya ariko kubera rezita za Bumamuru zari zaciye zibambi hama byukuri Bumamuru babatakaje amahigwe yose ariko byukuri yari kesi yo kuvuga ati hasigaye umwanya gusa kugira ngo Aigle Noir twari igikombe Bumamuru rero basi omwe basi twari ko turayishimira tuvuga ati waragwanye ntiwigeze ureka ntiwigeze uta hasi gushika ku majourne ya nyuma ariko bukiki Bumamuru iratudesevye muri no majourne ya nyuma ivuye gutsindwa nino equipe ya Musongati ejo nahitsinzwe na muri weekend itsinzwe na message ngozi equipe nayo nyene byari byanse mbega ni gucika intege no kudebukirwa urumva si image nziza kuri Bumamuru kuko basi omwe nibwo byashitse witwara nabi ku majourne ya nyuma omwe basi warufise akaryo ko kurangiza rugabo ko gusohoka tete hot basi ukarangiza uri mu kibanza ca kabiri Bumamuru yamaze gutakaza ikibanza ca kabiri uno musi tuvugana Musongati niri mu kibanza ca kabiri yego kabisa ni ibintu bibi byukuri bidasa neza kuri Bumamuru ni ibintu bidasa neza kuko wewe warufise akaryo ko kwereka yindi migwi yuko basi omwe Aigle Noir niyo yagusumbije gusa bizonkomezi ariko yindi migwi yicare hasi yemere yuko wewe uri mu visi wa Aigle Noir ariko Bumamuru nawe ico kintu bari kuza kukikubahira na cyane no muri zino nkino za Coupe du Président kira mu adversaire wawe wese yaza akavuga ati ino ni Bumamuru vyukuri tuyihe nayo icubahiro cyane ni Bumamuru yirukanze bikomeye na equipe yari yitunganyije neza urumva ariko Bumamuru ugiye kurangiza uri mu kibanza ca gatatu kandi wari wamaze igice kinini cyane gose ca saison uri mu kibanza ca kabiri sinkubeshe kikini sinyitameze neza na cyane muri zino nkino bagiye kubandanya bakina za Coupe du Président haburi mu gwi wose uzohura na Bumamuru uzovuga ati wewe psychologiquement ntumeze neza wewe hari byinshi cyane gose two gutegera ko hama tukakugwisha ino equipe igabe no muri Coupe du Président kuri ino image novuga irangije nayo simbona neza yuko byukuri yuko hari ikintu kinini cyane gose bazokora hamwe batokwigarura kandi ho byukuri uko basigaje ni match imwe gusa basigaje isa nkaho byarangiye ariko ngaha wamaze gutakaza ikibanza cya kabiri equipe baza ko Musongati izota hasi oya biragoye nivyo banganya amanota 57 kuri 57 bagasumbana ibitsindo byumvikana yuko aha Musongati zovuga ati tufube duheza mu kibanza kuko Musongati hano ifise match na Kayanza United urumva ko byoroshe ni muporomoko bakunze kubivuga Kayanza ivuye gutsindwa na Dynamique twaca tubigaruka ko gatoyi ariko kandi Bumamuru bo bazokina na equipe bafise match Bumamuru itoroshe bazokina na Olympic Star Imuyinga ntibizozo Imuyinga hano
Bumamuru asamaye hano tayari barangije ari ba gatatu aho atari ba gatatu nimwe twatuvuga tuti kubera ata ivyo ngahanya na Big Four turabangwe biki ariko ari uwa mbere ashobora aronka ko gashimwe nyene kwa twaye igikombe ariko vyumvikana yuko Bumamuru nivyo yaratakaje izo nguvu iravuga ati vyaheze Aigle Noir yadusize kuri journée ya 28 babasunye amanota agera kuri 8 rero vyari vyarangiye aravuga ati none hashigaye journée zibiri vyaheze n'urukino bakegwa Rukinzo waruhugira babaha igikombe ariko Bumamuru avuga ati vyaheze ibi ni vya bindi vya n'abakinyi usanga hari ibintu baba babemereye bati mutwaye igikombe tuzobaha ibi mu nyuma maze kugenda mukinye akavuga ati wapi vya bintu bikibonetse agaca kinabigura intege rero vyumvikana ariko ni Bumamuru ubona yuko ni imwe mu migwi inosezo yari yaguze abakinyi yari yaguze abakinyi batari bake ndetse bava mu gihugu ca Kongo yipanze neza ariko ubona yuko nivyakunze yuko bashobora kuhangana gose n'umugwi wa Aigle Noir ubatwaye igikombe nuko niko birari ko hariya kurundi ruhande tubabwira ingene vyagenze ariko tugaruka ku migwi ubona yuko iri kwiragwana ivuga ati mbewe ni uzomanuka cyane ni uzomanuka resitwe zagenze Academy Deira yaratsinze 3-0 n'umugwa Framo de Centre Deira nayo yakorotse Vitaro itsinda 5-2 umugwa Vision 2026 Olympic Stars 3-0 umugwa Boso Sugar Aigle Noir 2-0 umugwa Rukinzo Bumamuru itsindwa na Message Ngozi iri wabo kimwe kubusa Kayanza United itsindwa na Burundi Sport Dynamique 2-1 RRB Masipiri itsindwa na Musongati 3-3 Ngozi City itsinda 3-3 umugwi wa Interstar vyumvikana rero ngaho umugwi wa Burundi Sport Dynamique wo waratsinze murayibona utsinda umugwi wa Kayanza United hama Academy Deira iba iratsinzwe n'umugwi wa Flambeau du Centre vyumvikana yuko umugwi wa Burundi Sport Dynamique wacugira amanota agera kuri 28 Academy Deira ufite amanota 20 tayari Academy Deira usubiye kwifuka ryashuka ryo mu cicaro ca kabiri uti nta kundi ntivyadushobokeye twarungurutse gusa ariko ntibgikunze ariko rero Burundi Sport Dynamique iravuga ati twebwe rero twigumiye ngaha niba namira avuga Alonso Burundi Sport Dynamique imaze imyaka itari mike mu cicaro ca mbere Academy Deira ni equipe nshasha kubwanya navuze ati nicumvikana yuko umugwi umenyereye muri ico cicaro uguma ariko sico bivuga ko vyane vyerekanye bitatu kubusa kuri 2-1 vyumvikana ico twovuga no kumugwa Burundi Sport Dynamique ibibazo bari kuracamo ukwe kubikosora kugira ngo ibintu bishobore kuba bigenda neza undabire match ya nyuma Academy Deira izokina na Ngozi City match ya nyuma nejo bazokina hazotangura hakine Dynamique na Ngozi City hama Academy Deira izokina nande izokina na Vision 2026 rero ngaye ikintu kibaho vyamaze kurangira kuko ni 3 points naho abandi baronsha 4 points vyamaze kurangira hazokoroka umugwi wa RRB Masipiri umugwi wa Moso Sugar n'umugwi wa Academy Deira Burundi Sport Dynamique igende celebre kabisa irahatswe yari imanutse vyumvikana yuko sinzi yuko yo bari kubera uyu mukinyi wabo mu bitere wabo ndarusanze Jean Claude ndarusanze ifaze returna nayo yakinyi niwe mukinyi bagendera ko batsindira ibitsindo rero vyumvikana peut-être ngira ngo ukumubura kwi wiwe vyaragize iyo impact kubona yuko mugwi wacu usubira inyuma cyane kandi biratahuritse kiki yari mukinyi ya ba classe mu ba maire bite kandi ukakibona yari muri equipe ya Dynamique iyo bamubuze bategerezwa kataza kwokana vyumvikana rero naho imigwi ikwiye rero ikitunganya kiki je kuco novuga kuri Dynamique nivyo ni academy barafise umwanya wo kubandanya bategura barafise niyo opportunity yo kubandanya bakuza impano zabo kuko iyi ni equipe ifise n'imigwi myinshi yo mu vyicaro bito urumva kuba bakorotse rero ntabwo ari ibintu vyigitangaza cyane canke byo bababaza cyane kuko ni club yo kuramura target ya biratandukanye na target ya Dynamique wamye bisigura neza jo bundi ariko kiki nimba Dynamique ikorotse no munsi nako Daily ikorotse no munsi
je ndabona hari udukosa tumwe ko bagiriza bon nkutu ni Deira baje bikomeye uravyibuka mu ntango za saison ngene bari bakomeye ni Deira banyereje imigwi myinshi komakomeye za Flambeau du Centre izi za Vitaro zande urumva Deira hatangura kwibonekeza utubazo tw'abamwe mu bantu bayigize aba bakinyi ndetse n'abandi bagirizwa muri byo ku betting ya beti kuva kiki habaye bijya bibazo equipe uravye novuga resultats ariko zirigaragaza hariko haravugwa bijya bibazo zari resultats mbi kandi donc ziri logique n'ibintu bariko babivuga kuko wewe Deira watweretse ubukomezi bwawe ko buri ku rwego bwo guhagarara imbere ya Flambeau du Centre ni gute wowe Deira wowe uzugatsindwa ibitsindo nka 5 bageze gutsindwa ibitsindo nka 5 nabari bingahe na Vitaro Roma bigeze gutsindwa ibitsindo ejo bundi byinshi kandi batsinzwe nande batsinzwe na Ngozi City nande Roma nimba Olympic Star yambari inde ibitsindo byinshi kimwe Roma ariko sinkubeshe bijya bintu byose bariko barabavuga ko warabonye ngira ngo yuko byavuye bibafonde bamwe barahanwa urumva ariko bijya bintu kiki umaze gutakaza amanota nkajya yose umaze kwinjira mu bintu bitari sportif ubu maze guta equipe mu kaga Deira nimba ikorotse nikorotse ngo kubera ya merita gukoroka ikorotse kubera bimwe mu bintu by'amanyanga cyangwa bimwe mu bintu novuga biri anti sportif bakoreye ko cyane gose birabakoze hama Deira baje kuyifuka bukeye muri no phase retour bamaze gutakaza amanota menshi ariko uza novuga kwizyukirana yindi migwi nayo yamaze kwisangamo ivyo baze itari bukwemerere yuko ubaterana intamba ni iki rero cyabaye muri phase retour Deira yaragerageje kwivyukiranya uribuka itsinda Ngozi City ari wabo Ngozi City ni equipe itigeze itsinda iwabo ari wabo yitwara neza ku migwi itandukanye urumva ngiyi Deira kandi yamaze kuronka akajyo kuko twibukanye muri izi journée za nyuma Deira yaronse akajyo ko kuja imbere ya Dynamique notari Deira ngiyo onye irindi kosi yacisubira gukora kugeza uno munsi mpora nibaza ati mbega bijya bintu byabashikiye nibiki Deira kandi bamaze kubona umurongo ngenderwa ko cyangwa kubona umurongo mwiza wo kubandanya bari mu cicaro cya mbere Deira baronse akajyo ko gukina na RRB Amasipiri mu gihe bagenzi babo nabo Dynamique bariko bakina na Moso Sugar bose equipe zimeze nabi urumva icyabaye n'igiki Deira yaraperemese yuko Amasipiri batsinda ngira ngo niyo equipe Amasipiri naho byanapfiriye hari inde equipe Amasipiri bo baratsinze muri no season nibaza ko ari Deira yonyene Amasipiri yatsinze Deira menga yageze gutsinda Musashuka kuko yaheje ifise mutari urumva ngiyo Deira itsinzwe n'Amasipiri Dynamique citsinda Musoshuka aho Dynamique cisubira kandi iva mu bato aho onye by'ukuri aho byaciye bipfa baciye tuvuga ati urugendo rwa Deira muri première division rurangiriye hano yagenze kubakurikirana no vuga ino higanwa je nigeze kuba nyaga numwe ari muri staff iriya equipe ari mu vyegera vya Deira urumva ndambwira ati yamara iri kosa mukozi imbere y'Amasipiri muzogicuza niyo yabikoze yanyishuye ati ni football iki ndagerageza kumubaza anahuzi cyabaye urumva ni football niko bimeze ariko dufise calendrier nziza imbere ya Dynamique no mufise calendrier nziza gute mufise Flambeau du Centre imbere yanyu mufise equipe ya mufise ma equipe ubona nyene Aigle Noir ntibari bwakine na Aigle Noir urumva Dynamique nayo yari yafise calendrier imeze gute ahubwo Dynamique niyo byagendeka urumva rero Deira by'ukuri nibagende ba prepare no vuga deuxième division mugabo by'ukuri
kiki ntubaze ngo ikibanza ca première division naho gihuriye n'ikibanza ca deuxième division ico no kugira coco umugwi usuye mu cicaro ca kabiri niga ko uzobora kugaruka oya ni imigwi y'abakiri bato irasubira kandi ikagira oya simvuga abakinyi abarongozi baradebukirwa kuko ibinye n'uburyo wabucitse kuko uburyo buronka muri première division buronka muri deuxième division les avantages muri première division cyo muri deuxième division rero vyumvikana namunaca kuba ati twari twaronsa okaryo n'uburyo atari bwinshi bw'iwacu rero dusubiye hahandi gusogura izo nguvu ni ikintu kiba kigorana cyane gose twarabonye imigwi yagiye irarunguruka mu nyuma kugaruka kwayo vyayigoye urabona nubwo iyitige nayo vyayigoye urabona umugwi wa Lelier warageze kujayo birawugora n'iyindi migwi za Tel Aviv zose zaragiye mu cyo cyambere ubuziri hehe byose ni kibazo rero si bishobora kuyigora cyane gose gusogaruka mu cicaro ca kabiri nako mu cicaro ca mbere mu gihe basuye mu cicaro ca kabiri nuko rero muri rusangi vyari bimeze rero muri première division vyumvikana yuko hasigaye journée imwe gusa kugira ngo ibintu birangire rero ariko Aigle Noir tayari yaramaze kuba yitwarira igikombe cayo kigira kabiri muri rino higanwa ryande rya Primus League ariko rero kurundi ruhande hari nkino ubona yuko zabaye hariya muri beach soccer muri division ya kabiri Kizane Beach yatsinze amanota nako ibitsindo 9 kuri 7 za Deira Beach. Hayward Bora itsindwa na Barimex Beach ibitsindo 10 kuri 9 vya Hayward Bora. Kijiwe Staff itsinda ibitsindo 13 kuri 4 vya Bibamba Beach. Africa Sports itsinda 6 kuri 4 umugwi wa Black Mambas. Petit Bassam itsindwa na Kabezi Soccer ibitsindo 9 kuri 2. Kuno mwanya rero Kijiwe Staff niyo ya mbere amata 19, Kabezi Soccer Club ni ya kabiri amata 18, Africa Sport gatatu amata 15, Deira Beach ya kane amata 12, Barimex Beach amata 12 ni ya gatanu, Hewa Bola amata 8 ni ya gatandatu, indwi ni Black Mambas amata 3, Kizane Beach Soccer ni 8 amata 6, yicena ni Petit Bassam Beach amata 3, ama Bibamba Beach Soccer ni 10 yo ya nyuma nta nota n'imwe ifise bageze ku ndwi yabo igira indwi yuko bimeze rero hariya muri beach soccer muri Ligue B. Hariya muri Ligue A muri beach soccer bobo ni Division A umugwi wa Mikimba Karera Beach watsinzwe na Azam Beach bitsindo 8 kuri 3. Beach Boys na itsinda bitsindo 7 kuri 4 vya Indundi Beach. Pepiniere Beach itsindwa na Muro Surprise abitsindo 8 kuri 4. Kanyosha Beach itsindwa na Elite Beach bitsindo 4 kuri 3. Lady Sport itsinda ibitsindo 3 kuri 3 mugwa Saga Sab. Kagaragara Beach itsinda ibitsindo 4 kuri 3 vya Kinindo Soccer Club. Ingere zisumbana mugwa Saga Sab no wa mbere amanota agera kuri 20. Pepiniere Beach ni ya kabiri amanota 16. Muro Surprise ni ya gatatu amanota 16. Ten Sport ni ya kane amanota 12. Azam Beach ni ya gatanu amanota 12. Mugwa Kanyosha Beach ni ya gatandatu amanota 11. Uwindwi ni Elite Beach amanota 11. Y'umunani ni Kagaragara amanota 10. Hama uw'icenda ni Kinindo Soccer amanota 9. Uw'icumi ni Beach Boys amanota 6. Uw'icumi Mikimba Karera Beach amanota 4. Uwanyuma wa 12 ni Indundi Beach ubuse amanota 3 gusa. Bakaba rero bamwe batari bakamaze gukina inkino 8 ariko umugwi wa Kagaragara ufise inkino 7 ndetse n'umugwi wa Ten Sport ufise inkino 7. Nuko rero bimeze hariya muri beach soccer mu cicaro ca mbere. Hama Dinamo itsinda umugwi wa Jimukana 88 kuri 55. Remesha nayo itsinda umugwi wa Reciproc rwari cyane gose 78 kuri 67. Aho rero uwindi kuyundi munsi umugwi wa Remesha warashe gutsinda Young Eagles 62 kuri 50 ya Young Eagles. Hama Club Dinamo nayo itsinda umugwi wa Muzinga amanota 98 kuri 79. Urumva yuko umugwi wa Dinamo kiri mu kibanza ca mbere, wa kabiri Urunani, wa gatatu umugwi wa Remesha Basketball Club. Niko bimeze hariya mu mugwande hariya muri Vitalo
Basketball League ubona yuko imigwi ibandanya ivyitwaramo neza ubona yuko umugwi waremesha washoye gutsinda umugwande washoye gutsinda umugwi wa Rezipo uheza rero urakonfirma uravuga ati turakoze akazi ikibana ca gatatu rogikoreye ni ikintu cyiza remesha ubona ko bakoze muri weekend nibwo novuga oya aracari kare inkino ziracahari ariko ni intambwe bateye iyo turakuramwo novuga imigwi nk'iyinye iba ari intambwe uri kuratera rero kuri remesha je ndabona yuko remesha by'ukuri nivyo equipe ya Rezipo ni equipe ubona ko ni equipe surprise yo no mwaka reka tuyite gutyo kuko mu mwaka uheze imigwine yabaye ya mbere ni Dinamo Runani remesha na Tigers ariko uraza kubona yuko by'ukuri no munsi cyangwa muri no saison Rezipo ni imwe wa equipe novuga baba kandida cyane gose muri no Big Four muri no Big Four cyangwa muri bino bibanza bine vya mbere igihari ikibanza Rezipo novuga izozamwo je maze kubona kubyo nihweza ntabwo ari kibanza cya remesha par contre ya equipe ya Tigers niba amara gukina ni imwe wa equipe mbona by'ukuri ko muri no migwi yose nivyo yarigeze gukora ama espoir Tigers yaratsinze remesha uravyibuka ku match za nyuma mbere yuko remesha itakaza urundi rukino bakinye na Dinamo bari remesha yari ivuye gutsindwa na Rezipo ikisubikina na Dinamo cyayitsinda vyumvikana yuko inkino zikurikirana ariko iyi phase utura ko bagarutse bameze neza rero ni higanwa rizokomerera cyane kuri no migwi itatu iri nyuma ya Dinamo n'Urunani ni migwi itatu ubona ko byo nizogwanira novuga yuko vyibanza bibiri ni Tigers ni remesha ni Rezipo ariko hari umuguko uri kuraza nuko nawene nyene si cyane New Star ubona yuko iri kiraza neza reka turabe yuko ari bizokunda ariko nuko tubibutsa yuko ndetse n'ikiringo c'amatora cimirije ni muri ukwezi nyene mu mpera za kuno kwezi vyumvikana yuko kumwe tuzoronka indogo zishasha muri Febabu bariko birigwa rero abariko baratanga mu kandidatire yabo ariko tubibutsa yuko hariya mu cicoro ca kabiri muri Ligue B inkino zarabandanije aho rero umugwi hariya finale yabereye Ingozi ya Alonso Ingozi aho rero umugwi wa Target Urumuri wariya nyene ubona yuko uwo wavuze ati uko biri kose ya migwi abana bakiri bato zo muri Dinamo zo mu Runani ati uko biri kose mwe muri abanyamuje ati nitube twebwe ngaho Ingozi siko bigenda Target irahira muri demi finale umugwi wa Dinamo iravuga ati Dinamo turabukuye mu demi finale kandi babasumbije 62 kuri 32 iyumvire difference ya 30 points iyumvire bacavuga ati okay hasigaye rero wowe Urunani ruratsinda ruja muri finale Target ni wizi tukwereke rero ingene Urunani rwatsinze bari ko bakina na Dinamo oya Urunani rwa Dinamo yatsinze na Dinamo yatsinzwe na Target muri demi finale muri demi finale Urunani bariko bitwara neza bakina nande na yuko Target kabisa berekanye ati turabana kabisa bafise impano ikomeye ntimwijajare ngaha ngo muze mwibaza yuko ibintu bigenda neza ariko Target kabisa irabikora imbere y'Urunani ubona yuko bitagenze neza ku Runani aho mbona turabe amugwi batinze umugwi yitwa Target Inkingi nako ndabona Target Urumuri Target Inkingi haro Target Inkingi na Target Urumuri unone basize Target Inkingi amanota 32 kuri 32 rero Urunani ruca ruja muri demi finale rugiye demi finale rero ruca rero hura muri Target Urumuri nibo batsinze na Dinamo nako ruca ruragenda bavuga ati rero 56 kuri 43 rero vyumvikana baca bavuga ati okay wewe rero nuze rero Urunani natwe tukwereka iyo tweretse Dinamo
baraza rero bavuga ati mwebwe muzo tubereke finale ari ryo cyane gose ura yuko n'abatari bake bari bagiye gushigikira iyo migwi y'abana bakibato muri Ligue B wari ikintu ciza cyane gose ibintu twari tunyotewe gose kubona ariko rero target urumuri batsinda amanota 50 kuri yo ni 9 difference notarimo target urumuri yatanguye match neza cyane gose yumvire target urumuri yigeze ku bwambe nambe munota ya mbere bigeze kugera ku manota 10 equipe y'urunani byo kuri batarire tuva batararonka n'inota naribwo yumviye gusa urunani bace bagaruka bafise n'abana babaki bato beza cyane gose tora tubabona kuri departement yo babahaye akanya abitwa ba Chacha bagiye muri mitari 28-24 difference ya 4 equipe ya target iri imbere urumva difference ya 4 points ariko urumva rero yuko bahavuye barangiza agace ka gatatu ari 41-46 bariko bagenda bitwara neza equipe ya target acanca biciye kuri kapiteni wabo yitwa Andy Nkurunziza nuko rero match yabaye rero yarangiye ari difference inota rimwe nkuko bivuze 50-49 equipe rero ya target urumuri baca bitwara neza mu gutahukana ino final mu MVP yabaye witwa Andy Nkurunziza ni kapiteni wino equipe kabona rero yuko byukuri byari ibintu byiza cyane gose ni tournoi yabaye organize na FEBA birumvikana ariko kandi n'abagiye batandukanye bagenda bashigikira bano bakinyi babakiri bato na cyane yuko uburyo novuga bwinshi kiki bwaratanzwe n'witwa Jodas n'uruye mugwi wa donc muri no tournoi Jodas yarashizemwo uburyo butari buke uno ni Jodas Rukundo ni ADG wa Finbank kandi akongira akaba president wa Dinamo yarashigikiye bihagije cyane gose rino higana bitwa ba Abdallah Armer Hakizimana bitwa ba Dr Roger Rushinga Bigwi arongo iri ya federation na kuri association y'Ingozi aba bose n'abantu byo kuri bariko bagenda bagira uruhara rudasanzwe kugira ngo rino higanwa rigende neza ariko urumva ko twoshima ko n'igikombe cagumye Ingozi cyo n'ikintu kigaragaza yuko no hagati mu gihugu basketball iriyo nako bari barisha abana kabisa mu misi heze harabaye tournoi nk'inye Igitega mu migwi novuga interne y'Igitega turumva imigwi nka zitwa nka Simba imigwi yitwa nkande hari za Young zitwara neza rero byukuri ni nabakiri bato batakunze kuronka amahiganwa nk'aya canke badakunze tutakunze kubona ihiganwa ryabo rimara igihe kinini ariko hamwe byoza birakogwa nk'uko unye uko biri kose impano z'abakiri bato zoduga cyane gose birakenewe cyane tubashimire cyane gose mu MC ari bucuti tubashimire cyane gose kuri kano kigoro bagenda baragira kugira ngo bakuze izo mpano z'abakiri bato cyane gose nuko ni kintu ciza bana ko Ligue B yari isa yagiye turayibura ariko warako igarutse imeze neza abana mu gihugu gati tukabona yuko bimereye neza nabone berekana ko bafise izo mpano zo kina basketball